muri rino shengero Grace et Verite uko umwaka uheze turategura igikorane cyo gushimira Imana. Murabe Yesu aracakora mu ishengero no mu gihugu, kandi ico gikorane iyo tugiteguye rimwe na rimwe turahezagira abakozi b'Imana, tugatumira abantu batandukanye, tukambika abapfakazi, imfuvyi tukazigaburira, tukongera tugasengera n'igihugu n'ayandi mashengero atandukanye. Ubutumwa numva no shikiriza abarundi bose nuko abakozi b'Imana bose hano muri kino gihugu cyacu twosenyera ku mugozi umwe, tugasengera igihugu, tugasengera intama turongoye atawanja wangura. Abakozi b'Imana tugashigikirana, kuko igihe cyose twoshigikirana nk'abakozi b'Imana n'igihugu cyacu coronka amahoro kigatekana, abatwara igihugu bakagira amahoro, kuko amahoro iyo abakozi b'Imana bayasengeye araza, bigatuma abahagarariye iki gihugu cyacu ciza nabo bashobora kuyobora igihugu batekanye. Mu bisanzwe no kudatahura kw'abantu bamwe n'abandi, ariko abajejwe intwaro iyo bubasha Imana bagakora ivyo Imana igomba, Imana irabakuza ikabashira mu yandi mabango ataraye igihugu gusa, ariko no mu nzu y'Imana canke mu gikorwa c'Imana naho bakagira amabanga kugira ngo bashobore kuyobora mu gihugu, bongere baronke n'umwanya wo kugisengera. Iyo rero umuntu ariko amavuta y'Imana aratinya kugira ibiturire, aratinya gukora ibintu bidahesha Imana icubahiro mu gihugu, arubaha n'inzego zamushizeho mu gihugu, kuko abafise ikintu kimugera mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo gukorera Imana. Twebwe rero twabonye ko n'abakorera igihugu nabo bakwiye kuba abakozi b'Imana bivanye n'impano zimwe zimwe tubabonamwo, twongeye twisunze ko n'iki gihugu cyacu umukuru w'igihugu agitwara buri gihe cyose agirisha ibikorane byo gusenga, agasengera abarundi n'abarundi kazi. Niyo bikora adafise ikintu kimugera mu mutima wiwe. Natwe tubona ko iyo mbono kazoza y'umukuru w'igihugu yo gukoresha ibikorane basengera igihugu, basengera indongozi z'igihugu, natwe muri izo ndongozi twoshiraho abarongozi b'abapastori canke mu zindi nzego kugira ngo bakorere igihugu, bongere bakorere n'Imana mu buryo bw'amasengesho. Hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abakozi b'Imana bagikoreshwa n'Imana. Nivyo iyo umuntu agomba kugucafuza arisunga ibi na biriya, ariko twebwe turemera neza ko abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi bahari, na cyane cyane ko twagiye tubona intambara nyinshi zigomba konona igihugu cyacu, mugabo kubera hari abantu basenga, ya masengesho yatumye igihugu cy'u Burundi kirindwa nayo. Turi hamwe turemeza neza ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu basenga bagahamagara Imana kandi Imana igakora. Hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi tugiranire ubumwe, dushigikirane, umukozi w'Imana yumve ko yoshigikira mugenzi we. Hari ikintu gikunda kumbabaza kenshi, ikintu gikunda kuba iyo umupastori arongoye ishengero atagira amafaranga, atazwi muri kino gihugu batamushigikira. Ariko twese nk'abakozi b'Imana twadukwiye kumva ko turi umwe, dukwiye gushigikirana, tukagiranira urukundo. Umupastori agize igikorane tukamushigikira, umupastori atagira amafaranga yo gukora igikorwa c'Imana tukayegeranya tukamufata mu mugongo, kuko benshi bariko barahura n'ibibazo bivanye nuko abakozi b'Imana bashigikirana ku cubahiro. Umuntu akagushigikira ku kazi kufise imodoka, akagushigikira ku kazi kufise amafaranga, ariko ibyo ndasaba abadukurikirana biveho. Umuntu yo bari umukene ari umupastori, yo afise ishengero rya etage, yumve ko yoshigikira n'umuntu mutoya kugira ngo aho ageze nuri yari hasi nawe azahagere. Yesu abahezagire cyane.